Tengeri. Achenda mubwira ntigani mu mwabigishije. Mwabwiye ko byose bigaruka he. C'est dommage. Faut réveiller le peuple de Dieu. Mumenye abo muri bo muri Kristo, mumenye ico mujejwe, mumenye ico mwahamagari, mumenye ico Imana bashaka ko, mumenye umwanya wanyu, mumenye uburenganzira mufita muri Kristo Yesu. Mumenye ibintu mwemererwa kubwo kuba muri Kristo Yesu. Bibi uhamagara kuba abami n'abaki. Benshi ndabizi ko kugira ngo bavuga ngo tuzoba muri bo. Yesu yaducunguye ngo aduhindura aki abami mwisi. Yesu nashimwe. Manuka. Je crains fort ko nibaza ko mu bituma navuze ko tuza kwanaliza icyatumye abantu ataco bamara. Nibaza ko nikishobora kuba kirimo. Ko ari abantu baronse inyigisho zitarizo. Zibabohera ahantu kuba hataco bagize. Ahantu kuba hataco bamaze umenga ibintu byose je ntaco nokora ni naka. Muzoruha. Aujourd'hui plus que jamais, Christ appelle des hommes et des femmes à trouver leur place et à être opérationnels à cette place pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Imana ikirahamagara abantu batora imyanya yabo. Umuntu wese atora ikibanza ciwe kugira ngo agire icamarize mu bwami bw'Imana. Manuka. Manuka. Enda babwira ikintu kimwe. Amakosa dukora ni cyatuma ujya muntu ahanwa. Ujya muntu yanyegeje itarana. Quand nous n'accomplissons pas notre mission, duca ducrée ico bita le dysfonctionnement y'izindi ngingo. Enda babwire sinzi ko mutawuri ibyo byamuvuze. Murabona iyo umuntu adakoze icyo ategerezwa gukora. Aba crée dysfonctionnement y'izindi ki. Ndababaze muri ngaha kubereye. Muri ngaha kubera amaguru yemeye guhaguruka. Muriko muranyumva? Aho amaguru arahira ati simvaha. Amaso abapfuye yiyumvira ati bashari kunyereka ibiko babera. Kubera iki amaguru yagize yagavye. Ndagomba mwi situer dans le corps de Christ. En fait, quand tu n'accomplis pas ta mission, tu crées un dysfonctionnement dans d'autres membres. Hari abandi bacha bagogwa bagomba gutungwa na bya bindi by'iwawe. Erega ni wiciye wenyine, wiciye n'abandi. Voilà le problème, ntibigarukira iwawe gusa, wiciye n'abandi. Dieu veut que nous soyons des solutions pour les besoins de l'humanité et non des profiteurs. Ari abantu baje kuba abantu na wa mugabo umwe ngo yaba kwirembo gitwa giza yamarika arasemerera urumva ngo yamagenda kwirembo gitwa giza bakamuha utuntu tumutunga. Hari abantu mwishengero baje kunde bibatunga gusa ataco baje kumara. Ujya mugabo ngo yama imisi yose urumva atonze ku rusengero baramuha ikintu atahana umugore n'abana bakarya. Jeni bazari karagira publicité yavuga ati ugiye ku rusengero uraronka icyo girana. Uraronka icyo urarira. Kweza hashikira Petero na Yohana ati nimu ndashima Imana turakeneye abakozi b'Imana badufasha. Petero na Yohana bacha baramufasha ati icyo ukeneye sico baguha nico nawe womara. Imana ishimwe. Icyo ukeneye si guhabwa nico nawe womarira abandi. Ntitugegere ubukristo bwo guhabwa gusa tugishe tumarira abandi. Manuka. Notez bien, les appels de Dieu consistent à occuper des places destinées à pourvoir aux différents besoins de cette société. Mureko muratahuye niko navuga. Imuhamagaro w'Imana erega mu nsanzwe hari gihe duharura ko l'appel igarukira ngaha mu rusengero turi canke hajya haruguru. L'appel ntiraha ihagaze ko tubera solution ibibazo isi igize. Kada kajambo karakomeye. Aux différents besoins de cette société. Mbega hanze hari ibyo bifuza. Hanze birahari. Turakeneye abantu basolutione ibyo bibazo biri hanze. Que ces besoins soient spirituels ou matériels, d'où Jésus a dit qu'il voit les bonnes œuvres et qu'il glorifie Dieu. Niba abona ibikorwa byanyu byiza bagirene. Nimba isi hanzwe n'akarenganyo turakeneye abacamanza. Bahagarara kugira ngo basolutione ku bibazo isigize. Ifise. Mbega ntitubakeneye. Manuka. Muri Bibiliya yose bashobora kubona abantu uburoro bw'abantu muri Bibiliya babaye abikimazi manuka qui ont pu marquer leur génération. La vie de ces derniers turashobora kwimvira ngo abantu kumbure ngo bari biki kenshi muri natwe turavuga ibya ba Danieli ibya bande mugabo bivuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe manuka.
igihe bari mu nticyasa n'icy'iwacu ariko abo bose Imana yarabashoboje natwe dushoboza amanuka kandi ndiko ndihuta intumbero y'inyigisho intumbero y'iki cigwa si kugira ngo umuntu wese ave ngaha yamenye umuhamagaro wiwe muranyumva neza ntihagire ugenda avuze ngo mva ngaha ndabimenye ntavyo ugenda umenye ngaha ntimugende mwanditse ngo nabitoye hava utwara ibitari byo. Le but de cet enseignement n'est pas que chacun sache clairement quel est son appel dès la fin de cet enseignement. Nous avons vangaho bitoye. Mugabo, mais à être de ceux qui trouvent progressivement par ce qu'ils cherchent. Comme on avait dit mu rugendo rwo kurondera. Nibyo. Étant profondément motivé par le désir de servir Dieu selon son plan pour notre vie. Mwataho intumbero y'inyigisho. Sikugira ngo muve ngaha mwese mubitoye mugana ukugira ngo bibaremwe mu mutwaro mugene mu birondere manuka. Notez bien, nota bene. Utazobishaka utazobirondera ntabyazoronka. C'est un principe biblique bivuga ngo musabe muzohabwa. Cela signifie que celui qui ne cherche pas ne trouve pas et que l'on ouvre à celui qui ne frappe pas. Abantu benshi bibwira ngo Imana ibishatse bizoba siko bimeze. La volonté de Dieu s'accomplira certainement. Benshi niko bavuga. Non, la volonté de Dieu ne s'accomplit pas automatiquement. Manuka. Lorsqu'on est passif, c'est la volonté du diable qui s'accomplit souvent. Les chrétiens doivent être des gens actifs. Dieu ne sera explicite envers vous que lorsque vous vous détournerez de vos habitudes pour vous consacrer réellement à lui. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Imana ivuga mu buryo bushya mu bundi. Jewe nakuze niyo mpamvu vraiment Imana ifashije nifuza kwinjira dans les indicateurs. Imana ifashije. Baraza kubitubwira aba bantu. Urumva? Twevuriwe mu ishengero. Je narabuze ahantu batwigije ku by'umuhamagaro. Mwe mwaraharonse. Muraharonka. Ko mutanyisho. Mwe muraronka ababigisha ku by'umuhamagaro. Twakuze twese ari sujet tabou. Twumva gusa twatubona umuntu hagurutse ngo yaronse iki. Kwakumva cyo kintu n'igihiga baje. Tukintu cyitwa umu kimeze gute. Nta numwe yigeze amenya ibyo bintu ngene bigenda. Pase ni mudufashe mu bitwigisha. Ega turakeneye kubimenya. None atele point k'abantu benshi baca bagurukana n'amayirijo. Je umunsi umwe ndi ku biro nakiriye umuntu. Azarambwira ko depoje akazi asavye disponibility. Uyumva yashushe umuhamagaro wa muvunyi. Ndamutegurira intuze tuca turasuspenda son salaire. Haciye iminsi acaza ariruka ngo hewe ngo mbega hetereza ryaragiye ngo nagomba bya bintu bihagariki. Kubera iki? Pastor ibintu byose miko muravyumva ni mutwigisha. Beshi mbere beshi baraniruka ngo bafite imihamagaro batazi ivyo ari byo. Kuko nibaronse umwanya wo kugirana. Je nibaza ko sujet tabou iri muri Bibiliya. La Bible est explicite en termes de l'appel. La Bible est explicite cyane. Irasigura neza. Ningene umuntu yokwirinda ntiyihende kugira ngo atahure ntazagwe mu bintu ntazije mu ambition yibaza ngo ari muhamagaro. Muravyumva neza. Kandi nabandi nabo ntibave biyumvira ngo urumva hari umuntu yumva ngo jewe numvise ijwi. Sadire ko atazokumva ijwi bose batazogirana. Wina ngo jewe ngo umwana yarapfuye abatazohura abana bose ntibazohamagara. Non, il y a beaucoup de confusion là. Urumva umuntu wese avuga ibintu kabyimvira mwavuga ngo urumva ngo jewe byagenze ukuntu nawo muntu n'igihe umwana yarinda agenda yari yananiranye. Byanse ko yumvikana n'Imana ari babiri Imana ibanza gukoresha ibigumye kugira ngo atebe yemere. Biya mbere biranamara amaje wanashima. Ntibyari bikenewe ndiko umuntu. Kuko ubundi yavuga ngo nzokwigisha nkugira inama nkwereke inzira ukwiye gucamo. Mugace vuga ntumube nk'iki. Kinyumba zitotumbera batabanze kujigirana. None ubanze kujiga inyiko uca wirata ko wanza kujiga inyiko. Il fallait obéir à temps. Uwo mwana yafiri aho biki. Kararice. Yesu ashimwe. Urumva twese twakuze twazumva ngo mukavumvu ngo hariho ngo umuntu yumvise iki. Tukimbe twashyo kintu n'igiki. Hanyuma rero hari abantu biyumvira ko Imana yagarukiye kuri bo mu kubahamagara. Bariho. Yumva umuntu wese ngo urumva ngo abantu bose bigiranye. No. Wewe baza ko Imana yaguhamagara ibibanza byari bihetse. Dieu appelle nous musimane kiragirana. Il kirahamagara.
kandi ngivuga mu buryo bwinshi. Bwese nimuzo kumva amajwi, turaza kubiraba mu kanya nitwiga ama indicateur, nitwaza kuraba ama indicateur mugabo tubanze dutewe muri préalable. Nitwaza kubona ama indicateur tuzaza kubona yuko Imana ifise umuntu wese yamukeneye. Erega ndababwira Imana ikeneye abakozi benshi mugabo yarababuze. Ikibanzi batora mu yarakibabudzemo. C'est vrai. Dieu Imana yabakeneye. Ntari uzokumva rero ngo ko yahamagawe ngo nta wundi muntu numwe. Harimo abantu urumva ngo abantu bose none ivyo wewe ra umuhamagaro wawe. Wabandi urakuraba. Muranyumva? Kera abantu usanga bari urugeye. Yumva kumenga wewe atari we yahamagara nta wundi yogirana. Bakubwiye ngo ihamagara kumwe. Yega ni yahamagara kumwe turaza kubiraba. Imana ntiyamikoresha imituragaro mu guhamagara abantu. Harabo yavuganye d'une voix simple. Mugabo baragirana. Barahamagara. Yesu ashimwe. Bandanye. Turiko turajana. Hari icyo biko birafasha. Ndashaka byuba ku mutwaro muri mwebwe. Kame mugira icyo musengera. Yesu nashimwe. Murumva icyo ngomba kubamenyesha ni kimwe muri ibi. Hariho nduga subira hajya warugeze. Tuvugane gatoya mu bintu bituma abantu benshi mudashaka kumenya umuhamagaro. Quelques obstacles à la poursuite de notre appel. Igituma abantu benshi badashaka kutumenya umuhamagaro. Murabona abantu benshi bari mu distraction, bari focaliser mu bintu bitari prioritaire. Bidahuye n'ivyo Imana yaba. Murabona igihe kimwe Yesu ari ahantu Shetani aramwihweza ati niwavuga mu kansenga ndaguha iki ubwami. Yesu aravuga ati je sinaje gutwara icyanzanye ndakiza. Ibintu mwigwa muriruka mu mwabantu mwe muravyumva mwabantu. Dufise abantu muri iki gihe biriko bariruka mu bintu byo guhungabana gusa. Gira ikireba ntabariho. Ndababwira hari abantu bashaka ubutware babuze mu ishengero baburondera he. Bariho vraiment kandi namaze kubabona. Abuze ubwari mu ngaha afuma rondera ubustanteri mu ikomine. Kuko agwaye iki? Agwaye ubutware. Ahantu hose ageze akeneye ntashobora kubumbwa kuko ntazi icyo ajejwe. Abibuza hazobirondera ahandi. Umutunze ahantu hose haba mu ikorara umuntu agorana kuko agwaye ingwara yuko utabumbwa nico. Ingorane. Mwabonye bya biti byavuze ati twebwe guhungabana ntiturimo tubazo cyo tubereyeho. Ndasabye Imana bahishura ico mubereyeho. Ibintu byo gutumwanya mu bidakeneye mu bireke vraiment. Ama sollicitation initire mu yavemo mumenye ngo ndafise ico ndimo. Ndafise igituma mbayeho. Manuka. Mbega ninde evaluate efficacité yacu? Tuko turavuga ko umuntu aba efficace. Ninde evaluate wako turitire? Nangwa nababwira uwa mbere yevaluate kuritire ni wewe nyene. Nari mwabonye bijya biti ntibyavuze ngo jewe. Mwabibonye? Iri akijya igiti cyose cyaramenye ico kigizene. Ico kimaze. Toi-même tu t'évalues. Ukamenya ngo aha ni jewe ngo aha vraiment ndafise ico maze. Rego umuntu yabimenya abasha. Gusa ntibigarukiraho ko ya n'uvyibwira atari ivyo. Turaza kubandanya ariko nawe biraguherako. Nivyo. Murabyumva? Ndibuka umunsi umwe bampamagaye ahantu ngo nje kwigisha abantu mirango nje kwigisha abagore ikibazo cy'abagore. Ndimvira nanje naheruka bisinze abantu nigishije urwaruka. Amba yabonye ijambo ry'abafashije ati n'abagore nabo bigisha. Naramwankiye. Sivya? Ifu kameme. Erega bamuza muratahura. Erega unza muri evari wabasha. Hari umuntu ama opportunité yose abonetse ngo ko Imana yanyizigiye. Non, toutes les portes ouvertes ne sont pas ouvertes par Dieu. Basha bamuza muramenya ngo ibisi si jewe reka uwundi agirene. Erega ari umuntu ndababwira iyo wamenye umwanya wawe il faut connaître qui tu es et qui tu n'es pas. None sivyo nimwumvira ko wamusi Yonatani yabwira Dawudi ati jewe wowe uzoba umwami nanjye nzoba kangahe. Kandi bijya niwe yarafise amantu uze kuba uwa mugabo yararabye ati ico kibanza cya mbere ntacyo nogirana. Ati ni cyane bamuza muramenye imyanya yanyu n'itari imyanya yanyu. Umenye itanda hashowe ntaho ngitene atashowe bisunda kore kandi ureke kumute ureke kugira amashari ngo naka. Tusera efficace mu mwanya wa kabiri gusumba mu mwanya wa mbere. Yesu nashimwe.
ni byiza kubimenya. Icya kabiri, abandi batwevariwa n'abandi, jewe ndiyevariwa n'abandi baragirana. Reka nshishemwe akantu bene ndaguma ndababwiza ukuri, je birangora kwemera kuduhenda ngo urahamagariwe ikintu atacyo tukubonamo. Je regrette kuvugira ijambo, nibyo Bibiliya ivuga ngo ugabura agabure nk'ufise iki. Ton appel igomba kugira des preuves. Iyo ikintu wagihamagariwe hari ibintu bikibonekako. Ntushobora guhenda abantu ngo hajewe ndi iki, iyo ugifise turakikubonamo natwe, kuko ufise amakapasite ahuye n'umuhamagaro wawe, ufise amatalent ahuye n'umuhamagaro wawe, biri mu indicateur. N'abandi baratwevariwe. Bwa gatatu, Imana iratwevariwe. Bibiliya ivuga ngo wabaye umwizigirwa, muntu wanje wo kwizigirwa. Simbanje kubisoma. Icya kane, na Shitani araza abantu bafite icyo bagize, n'abadayimoni barabizi. Nari kubasomera ariya mu byakozwe n'intumwa b'abahungu baja kwimita nde, baja kwimita Pawulo, bagaca bavuga ngo turakwirukana muri gazi na rimwe ntuzahora girana. Muraza amajambo bavuze, baciye bavuga ngo Pawulo turagize nde na Yesu turagize nde. None uruwaye baza kubwirwa iryo jambo n'abaki n'abadayimoni, kuko baragize nde. Hari abantu bazi ngabo gati burya ntaki, burya nta ngorane turazinanye, burya turonona ibintu kandi twirenganira amahoro ntacyaza kutugira. Rega abadayimoni barabizi. Hakaba n'abandi bantu vraiment bari terere mu bwami bwa Shetani. Shetani ababonye vraiment Yesu abahezagire, manuka ngira mpeze ngira ngo. Ariko sinoreka kuvuga ibi bintu ngira mvuge. Hari ibibazo bishika kuri bingahe twobaza bijanye, kuko quand nous parlons de l'appel, nous parlons de la raison de notre existence. Ikibazo ca mbere, quel est le but de mon existence? Turiho kwisi, nta muntu n'umwe yahisemo kuvuka. Umuntu yoba yarasengeye kuvuka natari ku rutoki ati narasenze Imana iranyishura, candagirana tari ku rutoki, turagufasha gushima Imana ko wishura. Nta muntu n'umwe yabisengeye, twasanze turiho kuko Imana yagize yabishatse. Ni Imana yaturemye. Même nos parents n'étaient que des porteurs de colis. N'abavyeyi bacu bakoreye Imana gusa, ntiturababo. Barikoreye baradushikana, baraturera, baradushitsa aho tugeze. Ntiturababo. Bahawe akazi ko kuturera gusa. Nous ne sommes pas. Beaucoup de réponses sont données quant au but de la vie, et cela pour plusieurs. Turabe gatoya inyishu zimwe zimwe abantu bishura mu kijanye n'ubuzima. Abantu bariho kubera ikimanuka. Manuka kandi bagusamaje subira duke. Voici quelques réponses yo tubajije abantu igituma bariho. Ubwa mbere bariho ngo barye, vivre pour se nourrir. None mugira mutwenge, abantu benshi ntimubayeho kugira mu cyumukate gusa. Ubuzima bugarukira kugira kurya. Tubandanije ubwa kabiri, umwana akiri muto agomba kurya gusa, akuze gato yatangura kurondera kwiga. Yize amashuri avuga ati kameme ndafise aho nshitse. Ahejeje amashuri ngomba iki? Ngomba akazi. Aronse akazi acyatangura umutwaro wa kane witwa kugirana kubaka. Yaronse umugabo tutimana igirene, icyo kiravuyemo. Amaze kubaka acyatangura umutwaro ukurikira witwa kuronka abana. Ahubwo nawe ni umutwaro. Aronse abana atangura kwiyumvira ati icyo mpa abana banje bakagirana. Aha ni umutwaro dufishe natwe. Turafite abana bacu bagakora. Abana bamaze gukura nkene yabuzukuru ntaba bakeneye. Wamusohoye avuga ati icyo mpa kana kanje kakaronka iki? Akuzukuru. Akana nanje nkaronka kuzukuru. Ibyo bimaze kuba warangije ibyo byose, waronse abakuze ukaronka abuzukuru, tuvuga ngo ubu nishake ngirene. Tuvuga ngo apfuye neza, ntabyo mwigo muravuga. Apfuye atamwana ariko arasega, ngo abana barize, ngo abana barakuze.
mugangira ndababaze gupfa neza bisigura iki? Bisigura iki? Voilà le but. Ngibyo ibintu bituma abantu bose babayeho. Ibyo ibintu bose bavuga ngo urumva ngo apfuye neza. Tumanuke. Nimba intumbere yanyu y'ubuzima igarukira kuri ibyo bihigiye kuvugwa, muri ko murarata ubuzima bwanyu. Imana ntiyabaremeye ibyo byonyine, hari igituma bashaka. Telefone yashobora gukora ibintu byinshi, mugaro fabricant yari ifite objectif principal. Manuka. Ibindi byose, si nous vivons seulement pour manger et se reproduire, nta tandukaniro tuzoba dufise hagati yacu n'ibikoko. None ibikoko ntibibyara, ntibijya. Car même les animaux mangent et se reproduisent. Manuka. Icya kabiri, ikibazo cya kabiri gikomeye ni kubaza mbega kubera iki nakijijwe kubera iki? Abantu benshi mu gutangisha icyo kibazo bavuga ko bakijwe kugira ngo baruhuke ibibazo bari bafise. Tisha nari ngowe Imana iragirana. Imana iranduhura. Haje abademoni bari baranyishe. Ndiya uravyibuka? Imana ishimwe. Ariko ntibyagarukiye hake. Byari intanga. Yesu nashimwe. Pour être secouru et servi par Dieu dans leur détresse. Nibyo? Abandi nabo baje kugira ngo bibaza ko bakijwe kugira ngo bahunge igihano kitazo, kandi nabyo si bibi, ariko nagomba ndababwiza ukuri. Imbere yuko tujya mu ijuru turiho ngo dukorera Imana. Ndasubiye kuvugira ijambo. Imbere yuko tujya mu ijuru turiho ngo dukorera Imana. Abisirayeli bari bavuye mu maboko ya Farao. N'igihe Mose yaje kunegosya ngo Farao barekure, avuga ngo barekure baje gushikanira Uhoraho. Nous sommes appelés pour servir. Ni iyo Imana yabona ko umutwaro gusa wo gukizwa no kujya mu ijuru, yari kurindira ko tugira dupfe ikaduha iki? Agakiza cyane tugafata tukiri bato. Mugabe impamvu Imana yaduhaye iminsi y'ikubaho. Muvuge ko Bibiliya ivuga ngo umuntu wese azobazwa n'Imana icyo yamaze akiri mu mubiri. Tuzobaza icyo twakoze. Dieu ne s'intéresse pas seulement à notre vie après la mort. Il a un plan pour tout le reste du temps que nous avons à vivre sur la terre. Le cadeau de la vie nous a été fait pour être des ouvriers utiles et faire avancer son royaume sur la terre. Yesu nashimwe. Hari nivo zine dushobora kubaho turiho ku isi. Nivo ya mbere, vivre pour la survie et la raison du découragement. Igacituma, murabona, nivo ya mbere nico bita vivre pour la survie. Kandi ndatinya ko abantu benshi babahe muri ubu buzima. Vivre pour ubuzima bwo guca umukate gusa. Murabyumva? Umuntu arazinduka mu gitondo ngiye kugirana. Ngiye guca umukate. Ndagomba ndababwire muramaze iminsi mwanariza igituma abantu baje muri retraite bashatangura ukamenga bohenuka. Hageze paso. Muramaze kubibona? Muramwazi igituma. Igituma umuntu ubuzima bwiwe bwose kubera iki? Ubuzima bwiwe bwose objectif yari job. Simvuze job wawe ngo ngamvuze job akazi. Mumvise? Objectif y'ubuzima bwiwe bwose kwari kuzinduka guciki. Kubera leta yamubwita ivayo ubu ntacyakigizene. Ntacyakimanze. Kubera iki? Toute sa vie yabaye haciki. Oh, turakeneye abantu vraiment bazi gituma bayo. Eko ndasubiza ntuze ya nyuma ya banke. No ku munota wa nyuma agira cikana yari karasemera ngo encore une âme. Imana ishimwe. Umuntu yamenye igituma bayeho. Yarinze acikana. Ndagomba babwire ko abantu bamenye igituma bariho nta retraite bacamo. Bazorinda bapfa bakiri ku kazi. Yesu nashimwe. Kuko nitwabayeho abandi nabo babayeho kugira bimita abandi. Bakora ibyo abandi bakora nanje mbe nkanaka. Abandi nabo il vive pour le plaisir. Navyo nyene birabaho. Ko umuntu abaho agomba kwinezereza gusa. Murazi ko Salomo yavuze ngo icyo umutima wanje cyose washatse reka iwuhaye. Hanyuma icyanyuma umuntu ashobora kubaho pour une mission. Manuka. Hariho imigwi y'abantu bane. Umugwi wa mbere n'abantu bazorinde bava ku isi batigeze bamenye igituma bariho. Imana igufashe ntubemo. Umugwi wa kabiri n'abantu bagerageje kubaho bakora ibindi bintu bidahuye n'Imana yabahamagariye. Manuka. Umugwi wa gatatu n'abantu baza kubitora barashaje.
bavuga ngo si jeunesse savait et si jeunesse pouvait. Umuntu akabimenya mu gatakigizere atagishoboye. Umugwi wa kane n'abantu babimenya mbere, bamwe babimenye hakiri kare, birabaho. Hari ababimenya kare vre manuka. Bamwe babaho igihe kirekire mugabo bagakora bike cyangwa ntibagira icyo bakora. Abandi bakabaho umwanya muto bagakora byinshi. Murabyumva? Je regrette, il y a des présents, subira haruguru. Il y a des présents qui sont absents et des absents qui sont présents. À cause de ce qu'ils ont ndababaza. Nta muntu umuntu ariko aravuga ngo ndabona Paulo, umubona he? Paulo uramubona wewe? Urazi gituma tumubona? Nicyo yagize. Mugabo hari undi muntu twicaranye tutanabona kandi tugize. Il y a des présents qui sont absents et des absents qui sont présents. Ishe munacyumva? Ndabona Daniel umubona he? Umubona kucyo yagize. Mugabo hari undi muntu twambaranye imyaka n'imyaka tuzofata tumenye nuko yabaye kuko ntaco yagize. Manuka. Kubaho kwacu kwisi ubuzima bwacu, la réussite y'ubuzima bwacu sukuramba beneda. Hari umuntu yibaza ngo ko yarambye cyane ngo arafite icyo ngo yarahiriwe. No. Umuntu ashobora kumara igihe gito. Yesu yapfuye à 33 ans. Jésus est mort à 33 ans. Mugabo yapfuye avuga ngo byose biragizene. Mugabo umuntu ashobora kumara imyaka n'imyaka ataco yamaze. Manuka. Ngoma mvuge gatoya. Kubera ko dukeneye kumenya icyo twahamagariwe. Icyo twahamagariwe kizodufasha kumenya ahantu dushira ingufu zacu. Iyo uzi icyo wahamagariwe, ingufu zawe ziri centre hahandi nyene. Murabyumva neza? Votre vie n'est plus partagée. Uramenya ahantu ushira ingufu zawe, amahera, ingufu zawe. Bizogufasha kumenya abo mugendana. Mwanyumva? Hajya kenshi utazi yaje ntamenya nawo bajana. Mwari mubizi ibyo? Quand tu ne sais pas où tu vas, numenya nawo muri bujana. Ariko iyo uzi yuje uramenya aho mujana nawo mutajana. Iyo ndiko ndabyigisha mu gwaruka ndababwira yuko kenshi birakenewe ko abantu banabimenya hakiri kare batarubaka. Singomba kubakiramo maromoro hari ucavuga ati yo nkayimenya kare. Singomba kubakiramo maromoro hari ucavuga ati iyo ndabimenya kare ntibyari kugenda uko bya. Ariko muri Kristo Yesu iri ya solution. Imana ishimwe. Hariho solution muri Kristo Yesu. Urumva iyo kenshi wamenye ton appel bigufasha kumenya uwo muzobana. Aha ndiko ndavuga nk'iyo ndiko ndabyigisha mu gwaruka. Bona nka Maria, murabona Maria husha Yosefu. Mwari munsi gice cha destiny yawe kiri mu rugo. Mwari munsi gice cha destiny yawe gifise n'uwo muzobana. Oh yeah. Ega biyavuze gusibiza ko umuntu yi nzomuronderera umuki. Muze mubaze. Imana igiye yahumufasha umuntu yari yabande kumuha mission. Ikiraba kwiyo mission azoshobora wenyene akwiye uzogirana. Umufasha rero suwo kubana gusa mu nzu n'ugufasha la mission de la vie. Ndabirubona aribyo. Hariya muri ubona ari sawa. Umufasha yari ukugufasha kwa accomplir la mission de la vie. Yesu ashimwe. Bizogufasha kumenya aho ushira ingufu zawe, quelles sont les vraies priorités. Iyo twamenye umuhamagaro wacu. Manuka aho uzoba geographiquement. Ndabibutse yuko ahantu hose kitari kibanza cha germination yawe. Ndababwire mwabantu mwe ntimuzopfe kwimuka, muzosiguza Imana. Murabizi ko hari ahantu hashaka kubera défavorable ku muhamagaro wawe. Murabyemera? Ndababaza. Uwo twara ikigazi akagitwara umugamba cyo kwama. Bwakiri mu Rumonge kiratungisha abantu. Niwe nico kitama. Niki nikibanza, hari ikibanza gituma icyamwa cyama, ikindi nacyo nti hajye umuhamagaro wawe ntukorera hose. Iri jambo ndarivuze abatabihamye cyo niko ndavuga. Hari igihe Imana ikubwira ngo ikibanza cyawe ni iki. Muranyumva? Imana yabwiye Eliya ngo genda kumugezi Keriti. Je udonere corbeau ko zigusangaho. Iya gahahusha. Yari kubisangaho bya bikora. Bijya byari kumugezi inde. Le lieu géographique, Imana yarayivuze ko. Où tu dois habiter géographiquement, dans quelle église et dans quel domaine t'impliquer, dans quelle sphère étudier, quel diplôme tu as besoin. Muranyumva mbega. Nabiko ndababwira ko nk'ubu nimba wamaze gutora ton appel, hari gihe bikeneye ko biperfectiona muri bya bintu Imana ikira guhamagarira. Comme ça tu as besoin de hari gihe bisaba ko quand même hari ibindi bintu urondera kugira ngo wi perfectionne muri ya domaine yawe. Turiko turajana. Ngira mpeze.
nagomba mbe ndagarukiriza ngaha kuko nohava ntwara umwanya muremure kicigwa ni kirekire ariko mbe ndagarukiriza ngaha gato ariko ndaza kubandanya mu kanya nagombye gusubstitute nshishemo gatoya Yesu nashimwe hari icyo biriko birabubakamwe ibi bintu ariko manuka gatoya ndabereke hari kantu ngomba imbere yuko mpa umwanya aba bantu Prosper na Samuel hari ikintu ngomba turabe quelques informations ngomba cyo ku bintu bikeya quelques observations. OK, reka shike kuri iki kintu quelques observations. Ta profession peut être au service de Dieu. Nagomba ndabamenyeshe ko akazi kawe karashobora gukorera Imana. Reka nsubiremo mu byumve neza. Ndikomeye n'abafonctionnaire. Akazi kawe karashobora kugirana gukorera Imana. Hari imihamagaro myinshi à part l'appel au ministère. Quelques types d'appels. Nababwiye yuko hariho l'église est une société dans la société. Les appels de Dieu consistent à occuper des places destinées à pourvoir aux différents besoins de cette société. Muranyumva? Que ces besoins soient spirituels ou matériels nabivuze. Turaza kuraba nk'urya Luc, ingene yafashe akazi kiwe agakorera Imana. Luc était médecin. Nga turaza kuraba ingene akazi kiwe yakemplise muhamagaro. Be muranyumva? Ndaza kubera ingene akazi gashobora gukorera Imana. Apana kuvuga ngo urumva jewe ngo nzokorera Imana ariko mvuye mu kazi. No. Hariho n'igihe tugora abantu. Umuntu wese ukamubwira ngo kugira ukorera Imana ngo banze uhagarike akazi. Kitadisa. Sibisho switeza kugenda uko. Hari igihe usanga uyaza ngo igihambaye no guhaba akazi ugasanga sibisho gihambaye. Hari ibindi wagomba kubanza gukora. Ndasabye mugire kuri timing y'Imana. C'est vrai, ndemera ko hari igihe usanga akazi kari incompatible avec l'appel. Birashika. Ugasanga bivanye naho ugeze Imana yakubwira ngo ibintu bihagarike bivemo. Ukore kimwe. Birashika. Juste kugira ngo ube focalize, ugire focus muri bya bindi. Ariko si misi yose hari abantu bakora ibintu bakimita abandi. Kunaka yahagaritse akazi ngurika nanje ngirene. Ndagahagarika. Kitadi ko nawe ukeneye guhagarika. Kushaka gusanga aho bahukaza ariko Imana yagomba gukorera Imana. Okay? Ibyo nabivuze. Manuka kandi. Mbona umenga noja muri birebire ariko icyo nagomba gucishamo kimwe ngomba ncishemo tutu observation hari kandi ka observation ngomba shikemwo ndabereka ingene umuntu d'abord observation ya mbere nuko akazi kawe gashobora gukorera Imana mwabitahuye ibyo. Okay? Nge turabe observation ya kabiri ibinzo bibaho ukeneye kubisoma. Turashobora kugira umuhamagaro utaderanje akazi kacu ka buri munsi. Ibisinzi ko mu byumva. Birashobora ko umuntu ashobora gukora akazi kataderanja ibikorwa byiwe bya buri munsi. S'il vous plaît. Dans l'appel, il n'y a pas de copier-coller. Chacun dans son couloir. Ntihagira uca avuga ngo byagenze uko. Murabona kenshi mukunda kuza murarabira ku bandi ngo naka byagenze uko. No, umviriza Imana. Icya gatatu, nihenze ngira ngo icya gatatu, on n'est pas et on ne devient pas tout de suite, d'où la loi du processus. Nigeze kubabwira yuko birashoboka yuko umuntu tutamubona nko utilité atari uko atari utile mugabo hataragera. Parce que ikintu cyose kirafite ama étape. On n'est pas et on ne devient pas tout de suite. D'où la loi du processus. Il y a jamais mon choix kusoma muzobibona. Bivuga yuko on grandit dans l'exercice de notre appel, dans la vie, rien n'est, tout devient. Mu buzima ibintu byose ntibyama biri kwakundi birahinduka. Aha mwese ntimwakuze. Ugira mwavutse muri abagabo. Mwarakuze. No muri création harabaye processus. On peut commencer timidement et finir comme un expert. Murabitahura. Kuko turakura. Il faut souvent du temps entre l'état chaotique, le début et l'état d'expertise. Urumva birasaba ko haba umwanya ukwevuriwa ayo matara yazimye ngira kwa kugira ngo bitwere gusa kwabone kugira ngo tubone mutuzimiriza amatara
icya kane, à ton appel, munkurikire, s'attache un champ ou un rayon d'action. Hari igihe umuntu ategerezwa kumenya le champ d'action yiwe. Ugasanga hariya nko muri Yeremiya ambwira ngo ndagutumye kuraba. Hari igihe ujya ku bandi ntibipase, mugabo ugiye kuraba ukagira efficacité. Murabyumva neza, bivanye naho batumweko. Ce que Dieu a mis en toi n'aura sa valeur que dans le domaine de ton appel, sinon il sera négligé. Murabizi ko hari ahantu Yesu yagenda bakamukengera. Ntabyo muzi? Bakavuga ngo ni wa muhungu w'umuki. W'umubaji. None Yesu ntacyo yari amaze. Erega igihe cyose gukengerwa ntigusigura ko ataco tugizene. Hari igihe usanga buri kura bibwira batabikeneye. Cyangwa uri kurakorera atari kibanza. Ndababwira ikintu kimwe, Mose ari inkoni yari afise. Igihe yari aragiye inka, akiragiye intama za Yetiro, ijya nkoni cyari igiti cyo mu ishyamba. Mugabo yitwaye dans son appel kwa Farao, yahindutse iki? C'est le même bâton, mugabo ikirakora différemment. Kubera ishize aho yategetswe gukorera. Manuke. Icya gatandatu, nari nakivuze, tout lieu n'est pas notre lieu d'épanouissement, d'où la loi de la localisation. Il faut localiser ton lieu de germination. Nimukareke ngo abantu babagwize n'ubusa. Iyo uzi ko Imana yaguhamagaye, byari ibintu bitakinderanja vrema. Hari igihe niyo ndiko ndakubwira ibintu utabyumvise sivyo wawe, hariho bene byo. Sikuvuga ngo ntacyo bimaze. Erega hari igihe twidekuraja ngurumva. No. Egara n'umuntu agenda kuvuga ubutumwa ahantu. Agashara abakumenga ubutumwa buzakugira efe kubera abantu bose ishengero ryose rifukana. C'est pas ça. Ichi wiwe. Yesu nashimwe. Ngomba mpeze kuri izo observation. Ica gatandatu. Hari ikintu ngomba mvuge kuri iki kintu kandi munyumvirize mw'abantu. Muri mwebwe birashobora ko abantu bari kubanigana n'imihamagaro. Kandi by'ukuri musanzwe ndababwiza ukuri. Mukazobona imihamagaro itakiboneka abantu bazoba baraguye. Iyi mihamagaro itakiboneka abantu ntibakiriko bararondera Imana. Kuko tuzaza kubivugana nitwara nk'umwanya yuko dans le préalable Imana ishobora kuguhamagara atayigutoye. Muke ko Mose ugira Imana muhamagare yamufashe. Warika kikamishwa no kuraba igisaka cyaka kitagirana. Kugira Imana iguhamagara harane gufatira. Muranyumva? Kugira Imana iguhamagare harane gutora. Il faut quelquefois ko abantu bafite inyota la soif de Dieu. Gushaka Imana. Kurondera Imana, des moments d'intimité. Imana itora abantu kenshi. Iyo rero umuntu atamihamagara ikiraduka mu bantu ikiravuka mu bantu, kenshi biva yuko abantu batakirondera iki. Ntibakirondera Imana. Jewe ndibuka twahora tumva ngo mukavumvu twumva iminsi yose ngo abasenge ngo bavuye mukavumvu. Mbwa dukurikirana tugasanga barasenga abo bagabo. Mwari muzi ko Imana izobatora mwibarabara. Nta Mana izohamagara abantu bari mwibarabara. Ibahamagara bafise umwanya wo kubana nayo. Alors, munkurikirane ngaha. Si Dieu vous a confié une mission, il se chargera de votre position pour exercer votre appel. Ngivuga akantu mukumve neza. Hariho abantu Imana imuhamagaye agomba kubwira abantu bose icyo yahawe. Abantu bose bavyumve. Agasitana n'ibiti n'amabuye. Kumva ariko aratanga imitwaro ngo jewe barangwanya baragida. Numviriza abasha. Reka mbwira ijambo. Dieu est l'auteur et responsable de ton appel. C'est Dieu qui est l'auteur et le responsable de ton appel. Inutile de manipuler. Inutile de kugwana. Inutile de forcer. Si Dieu t'a appelé, izogucira inzira yonyene. Mwavyumvise byo mvuze. Irabasha igituma ndiko ndavuga ibi bintu. Hari abantu usanga bariko banigana ngo babaha imyanya, bashaka kumakanya, hagada no kwisabisha imyanya, kaja no kuzunguruka, urondera iki? Imana yonyene yaraguhamagaye, il se chargera de vous promoting. C'est Dieu lui seul qui va le faire. Ibi rero c'est douloureux à la chair.
Parce que la chair cherche des rétroprojecteurs. La chair ikeneye kuja habona umwanya wose. Bon, hariho amasaison de la paix. Hari icyo bita saison de la paix. Hariho saison zibiri zikomeye kandi zikunda kugora abantu. Saison ya mbere igoye ikunda kugora abantu, hari icyo bita saison de cache-toi. La saison de cache-toi ni saison Imana ikubikamo ibintu mbwa ikakunyegeza. Kandi yabigushizemo. Ukumva birarurumba. Umenga abantu bose babwiye Imana iti banza winyegeze. Siko yabwiye Eliya ngo genda winyegeze ku mugezi. La saison de cache-toi iragora abantu benshi kugera. Bagomba ku misi yose baje habona. Ni mujya mwanya wa obscurité Imana ibikira irekera gutegura ngo ube mur. Mu nyuma hari icyo bita la saison du montre-toi. Imana hageze igihe ibwira Eliya ngo rero c'était face. Genda wiyerekane. Muratandukanye ko hari igihe cyo kwerekanwa n'igihe cyo kuterekanwa. Biga muranyumva. Ibi ndabibwiye abantu bakeya bariko baranigana n'ibintu bumva muri bo muga bawuze ababakiriki. Nibaje ari benshi yo bahaba twari kubwira. Yesu nashimye. Ari abantu. Ari umuntu agumanigana n'ibintu byo muri we. Kaburinga nabigenda. Biga byo kagumu ngomba guforcer. Si Dieu vous a confié une mission, il se chargera de votre position pour exercer votre appel. Muriko muranyumva. Reka kugwana, reka kumanipula, reka igihe cy'Imana kizogera. Imana ishimwe. Okay? Akantu kanyuma nibaza ko bagakenewe muri ibi by'ama observation. Sawa, reka tubande tugarukiriza ngaha. Ngaha gusa nashaka kubereka quelques moyens de servir Dieu. Turashobora gukorera Imana par les talents et les dons. Kuko ivyo navyo Imana yabitanze ngo bikorere. Nivyo? Bibiliya ivuga ngo que chacun mette au service de Dieu les dons qu'il a reçus. Ingabire wahawe yishire he. Hari gihe usanga umuntu yawe ingabire kuririmba neza abantu bagahembuka. Yishire ku kazi. Urazi ko abacha bazitwara kwa shetani. Bakada kuririmbira abantu bagacika abastar. Ubwa kabiri dushobora gukorera Imana, turashobora gukorera Imana, on peut servir Dieu avec nos finances. Birabaho. Haga niyo tuvuga amahera tugaciranira amahera, haga hari umuntu yumva muri we adasabwa gukora bijya abandi bakora. Akumva wategekwa gukora ibintu birebire kandi abo turabafise by'ukuri kandi Imana ibahezagira. C'est un appel. Twabivuze kare. Abo n'abantu usanga bafite ico bitara generosité. Nivyo batabita. Bamariko barafatanya dufundo. Bafasha abantu. Manuka. Servir Dieu par les biens matériels. Bibiliya irabivuga abantu ko bari bahari. Umuntu gasanga ibintu vyiwe vraiment arabitanga. On peut servir Dieu par la prière. Hariho n'abandi bantu ngaha mu ishengero bakorera Imana mu masengesho, sivyo? Binyegeza ahantu. Irabavuga ajya ko bari bahari. Bana murabizi ko bari abantu binyegeza ahantu, bamari ko barasenga. Nabo barabaho. Servir Dieu avec son temps. N'umwanya turakoreshereza iki? Imana. Nagomba ngarukirize ngaho nyene. Nivyakunda ndabandanya. Nagomba mpekaza abantu bakeya muri twebwe. Turacari kumwe. Muhaguruke gatoya. Turirimbe ngo ni vyiza gukorera. Yesu nashimye. Hanyuma je duhakaze Prosper aci hano gatoya. Atubwire nawe ingene umuntu ashobora gukorera Imana muri milieu professionnel. Nivyo? Niko n'ibintu twaba turavugana. Niko n'ibintu twaba turavugana. Niko n'ibintu twaba turavugana. Niko n'ibintu twaba turavugana. Niko n'ibintu twaba turavugana.